ku mugabo wawe ilisemeka yani baravuze yuko ngo ari umu bisexual yani bon ajya abagabo akajya n'abagore ngo niyo mpamvu atiyerekana nivyo canke hari ico bizi sawa yarindira gatoya rija reka ndakubwire uko uravyumva jewe ujya muzungu w'iwanje uriko uravyumva ujya muzungu w'iwanje jewe n'umuntu twamenyanye muri tourisme jewe nkora muri tourisme mfise entreprise touristique uriko uravyumva rero ikintu gihari umuntu abantu bazi wanashima nisi n'umuntu amaze gushika mu Burundi jewe nije nanga kwaza mu Burundi kubera nanga yuko kwa n'umuntu yishima cyane n'umuntu akina golf kandi mbe babita bakina nibajya n'umuntu arahiganwa mu n'abantu araja mu makompetition akaganya afite amatrofe menshi umukire nuko gusa abantu basigurira ntibashobora kubitahura udakina golf afise ari muri akina muri 12 and cap niko bavyita nka kurya basiyovubo bwa mbere no bivuga gute Barcelona ugeze muri abantu bakina golf ugeze muri abantu bakina golf ugeze muri 12 9 uri umuntu ari high gose uravyumva nawe genda ugugoringe 12 and cap ni baca bagusigurira iyariyo guhera kuri 9 kuduga muri golf rero n'abantu bari timu y'aba golfmen bari abantu bari muri timu ya golf bari bashaka kugira tour de East Africa community ko urabyumva nuko jewe twamenyanye mu bintu bya tourism rero ikintu gihari abantu iyo urabona ibintu byo ku social media jewe ndakoresha social media ndabizi rero jewe sinshobora kuza ku expose even narigeze gutanga video kuri Instagram yanje muri live ndatanga video ndiko ndabumvisha ukuntu adakunda avuga ati don't show my face I don't like ofete yaravuze ko ntakeneye ko ndamwerekana mu maso kubera iki arabizi ko jewe ndi umuntu ari celebre azwi akoresha ama réseaux sociaux nashaka kujya kuri réseaux sociaux kuko ntabikunda n'umuntu ata Facebook utamubona ata Instagram even muri WhatsApp akoresha WhatsApp akoresha WhatsApp arayikoresha ubiriza no kutangurikirana arigeze guposta ingene yanditse kuri izina yanditse ko kuri ntozeyo turi kumwe narigeze guposta izina yanditse ko Miss Gossip Nelly Gusane yarabibonye cyane yanditse none Nelly gato yanditse ko Miss Gossip Nelly uriko uravyumva rindira gato ndababarira rero ikintu gihari abantu ntibashobora gutahura ubuzima bw'iwanje buri kheyere kuko sinigera nerekana ubuzima bw'iwanje buri kheyere sinigera nerekana jewe nasohotse aha nagiye aha ndi kumwe na naka nicaranye na naka nta muntu n'umwe yigera bimenya rero ivyo bintu abantu bose bashaka kubimenya bashaka kumenya bati Nerimbe arasohoka Nerimbe aragira ibiki Nerimbe bimeze gute nico gituma rero kubera jewe ntigera nerekana ubuzima bw'iwanje nico gituma bama bazi bati Nerina ntazopfa ronse umugabo kuko ntibigera bambona nicaranye n'umugabo bo ntibigera bambona ndi muri dates ntibigera bambona ndi hehe nico gituma chaka kuvuga ni abantu kuri rezo sosio ivyo bazoshaka byose sinzoshobora kuba satisfeza no I have my private life and keep my private life my life is not for all social media's fans you understand what I'm talking about we understand rero wewe namba narakweretse yuko kumwe n'umuzungu w'iwanje tabisigura yuko je uno munsi canda kwerekani umuzungu wanje twagize ibi ndazi rero nabavuze ati yaramuhevye yaragize ibiki na no but what you need to know soon as possible uzobona fasha indege uriko urabyumva kandi nkuko uzobona fasha indege kandi uzokwiyumvira ati Nelly yagiye mu biki but ikintu gihari no hagera umwanya wo kubona ko Nelly abana n'umuzungu muzobimenya n'ibintu bizomenyekana si ibintu bizoba mu gifurifuri ariko please nimushake kushaka kumenya
Msitake kujua hata buchi bwa Neri umenyolewa mafuzi aba butonyolewa mafuzi. Twambie Neli nta makenga biguha none kubona adakunda kumupostinga yani nta makenga biguha we muri wewe bayita secret love. Utakutana ni mwe wa mtu kinakina. Urasanga uramwizeye okay tubwire basi ubukwe bwawe waratanga ubukwe ngo umwaka ntuzohera udakoze ubukwe twitege mu kwezi kwa kanga madame Mariette azoyikurihira birabizi none Mariette nundoa watu yu Mariette sasa kuba naza sema ndoa watu Mariette Ngo ni BFF wako. ni rafiki yako she's not my BFF, she's my sister. okay tukiri kuri Mariette twarabonye wandika ibintu byinshi cyane kuri Insta story yawe ibintu byinshi abantu turakanguka kwera ubu BFF mwari mufitaniye na Chichi tuza tubona ibintu byinshi cyane wamwagiye twibaza ibi nibiki rero hezi imisi ngahe turakoze live Lidia ukiri ngaho nigeze mba best friend na Chichi uravyumva utegerezwa gutandukanya hariho Ko waravuga ko mukunda gendana n'abantu umviriza Lidia gendana n'abantu bari expansive mu mutwe umenye ugutandukanya abantu sinigeze mba ngo best friend hariho best friend hariho friend na best. hariho connaissance kumenya umuntu ntibisigura ngo uyu muntu muri aba best friend or muri aba friend hariho na closer friend yes nigeze mba best azobabwire kangahe twatelefonana je nitugera tunatelefona Neri waravuga ko mukunda rimwe akantelefona bariko baragira iki batimo jewe umuntu ndamukunda kubera iki ndamukunda ni nka yangabiye ndamukunda gute uravyumva ne ukunda bakaha ibintu tumenyanira ku ma social media tukamenyana tukaba inshuti uravyumva tukaba inshuti jewe nabaye umugenzi wiwe aza ni connaissance mu bisanzwe ubugenzi bwa connaissance apana ngo ubugenzi na no apana ubugenzi bwo kutelefona na uri kukora iki na oyaha bamutandukanye ibintu bamutandukanye ibintu n'umuntu nabona ko akeneye attention ya social media urabyumva ashaka kumenyekana ndagirane ndamuha platform kuri Instagram. Yari yabikubwiye ko ashaka kumenyekana kuri Instagram. Kiri ngaho nyene. Nijya wamana wowe nta content ukeneye kuri ku live wanje ko kiuza ku live wanje urondera ama content ntushaka kumenyekana. Nyene yarakubwiye ko ashaka kumenyekana. No, ndakubajije wewe kuza kugira ama content kuri live wanje ugaposta. Ushaka kumenyekana, right? Jewe mba ndiko ndarondera ubufu. Kandi waramenyekanye. Ntanzara afise yotuma aza kugira. Yeah. Ije ari mu kazi. Umviriza ubwo bufu, you know. Umviriza kuko bitwa naita mauzo. Hari ibintu bita mauzo, hari ibintu bita batu banakora bauza sura kama nk'abakongomana atava mu rubanza bauza sura bauza sura sasa yari kwamuza sura yarashaka attention abantu bamumenye ari nayo mpamvu yashatse kwita ngo ni guverineri wa TikTok guverineri wa wati uriko urabyumva nicyo gituma rero jewe namuhe platform kuri Instagram basi bamumenye kandi naguma mbwira abantu yarasanzwe azwi nande na nyogokuru wawe na TikTok bari basanzwe bamuzi ahubwo maybe Instagram TikTok yande mu Burundi urazi abantu bakoresha TikTok ngo nabangana ngo ndakubaza mu Burundi urazi abantu bakoresha TikTok ingene bangana nonga bari bangahe abarundi bakoresha TikTok twari tumuzi hano twari tumuzi ngaha so maybe ngira ngo baba mu mwari mumuzi followers bawe umviriza wewe vuga uti umviriza Lidia vuga uti wewe wari umuzi
kuri uyu mama Ozi nawe areke kuzana umuntu atari ngaha sishaka gutukana kuko nkatukana ngatukana nabice mva kuri iyi live please respect me abantu bamprovoka reka n'amakomantere uyu mushani yavuze none reka uyu mushani avuze ukaguma wiziga urya mutamuzosazira mu iranza kurahiye yosaza nkuko nawe komantere kugira ugumuvuga bitakugora kwera ugumusamazwa n'amakomantere byumva je umviriza je ndakwishura amakomantere ko cantukana umviriza sishaka kuyaraba uratse ikintu gihari aha mu Burundi ndakubwiza ukuri mu Burundi umuntu azokubwira yuko ari umusitari kuri TikTok bazo ariko baramubesha kuko mu Burundi 90% 90% aha mu Burundi wacu nta TikTok bakunda gukoresha. Abarundi benshi bari kuri WhatsApp bari kuri Instagram abanayo ne bayijukiye cyane gose bari kuri Facebook no kuri Twitter X uriko uravyumva rero ikintu gihari iyi TikTok abantu benshi ntibayiha umwanya cyo gituma benshi usanga ari abana bivye amatelefone n'abavyeyi babo uriko uravyumva bakaza kuri TikTok cyangwa abavyeyi bamwe abavyeyi ntibagira umwana kuri TikTok bati ari umuvyeyi ari kuri Twitter uriko uravyumva ko yati Twitter nanana nico gituma Twitter hariho monde twayihebeye kuri Twitter rero ngaha uno musi ndashaka gutora telefone nka create TikTok nka posting utuntu two kutwenza abantu nkaca mbona yuko abantu bariko baramenyera barakunze ama video yanje rero nimuze nga kuri TikTok mubesha abantu ngo muri abastar my dear ntabwo muri abastar kuvuga rero ko CHICHI ari wamuhaye ubustar canke no ivyo ntavyo mvuze bivuze wewe she's not a star. She's not a star. Okay, ni wamutumye amenyekana. Umviriza ndakubwire je naramuhaye platform kuri Instagram. Kuravyumva kandi sindingango jewe ndamuvuge ni uri kuramuzana sindingaje ndamuvuge that is a bullshit. Sindingaje ndamuvuge jewe kandi twari tuzi yuko umwari abagenzi bon nivyo mwatwereka nyene ko muri ababesto hamare bica bihindura isura mu nyuma komisari ni okay sawa Lydia nyereka nzanira preuve kwereka ko jewe nirutse ntuzeye banza kwanza unyereke ngo akarozi we banzu hindura intebe zo mu nzu CHICHI genda uhindura inzu ya sona nyoko before kuza ngaha uri kuravuga ivyo ushaka ngo hindura intebe zo mu nzu jewe mfise salon naguze iri prix de 1,5 million genda uhindure inzu abavyeyi bawe ububakire if you have money you understand what I'm talking about if you have money go change your house urabona genda apana twebwe dufise abavyeyi biwacu twebwe barubatse uriko uravyumva barubatse n'aba intellectuel genda uhindure before kuza ngaha uriko uraza uvuge wewe urahate aho mama wanje aba wewe umviriza mama wanje aba muhimbiriwe engene kavuga karozi kumama mako ubwa musega kanatahara akanatafasi ya kuikara nufise n'ahantu wicara wa muhimbiri kazi we uzofusutamye wewe uzofa usutamye nk'inyoko wa muhimbiriwe genda ukure nyoko muri bwa bushenzi genda ukure nyoko hariya haba wa muhimbiri kazi wakarozi we ugenda gufyatariyete munyo uja gufyatariyete munyo genda ufyatariyete munyo nagushaka wakayaya we wa muhimbiri kazi kirimo gafyata umugore w'abandi w'umuzungu munyo akakabwa kakamara kukayaya kaba mukamengo wa muhimbiri uragenda uhindura intebe genda uhindura intebe zo muri saro ube nk'abandi bantu babaho neza wa muhimbiri kazi ingara kakawerewere ngo uzofugisha nde wa muhimbiri kazi we kamaraya kabuchafu kamaraya bombo kakuri ibihere mu maso gatuzi na skini rutino wa mumara yawe wewe urashokuza kuvuga ngo uri umusitari wewe uri umusitari wa hewe uri umusitari wa hewe wa muhimbiri kazi we uri umusitari wa muyaya udafite ubusitani bumwe wewe